Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Data TV, ndabaha ikaze muri rino jambo y'Imana nagomba ko dusangira turavye mu ndirimbo y'amajana 240. Ni muri za ndirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi, niyo majambo numva mfise twosangira muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha. Aya majambo avuga ngo wa mwanya mu Getsemane sinzowibagira, Yesu aho wabira urwuya rusa n'amaraso. Ikitabirizo kivuga ngo sinzibagira amagorwa wabonye ku bwanje, wunamye mw'ivu ku bwanje hamwe i Getsemane. Mu gice ca kabiri yavuze ngo wari mu biti ku kwezi hamwe ibyaha vyanje vyagutsindagira kw'isi n'igihano canje. Intumwa zagutayeyo na so yihishije, ntaho nzomenya ivyo vyago vyagucumukuje. Igitero ca nyuma kirimwo mbere novuga ngo isengesho, kandi nifuza yuko nawe bigukundiye kandi wona bigerageza bigakunda, ryoba isengesho ryawe uyu munsi rivuga ngo kandi ninakwibagira mukiza unyibutse rwa rwuya rwawe wabira ku bwanje. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo dusomye kandi nizera ko yumvikana muri no minsi, nkuko tubimenyereye kumbure abemera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, turiko turibuka canke se turi mu ndwi novuga ngo yo kwibuka ugupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Aya majambo rero y'umuririmbyi nayo tubonye yavuze kuri iyi mibabaro Yesu yagize i Getsemane. Nizera yuko hirya no hino kw'isi abemera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, no kuvuga abari muri Christianisme, nizera yuko imirongo myinshi izosomwa canke iriko irasomwa, kuko mu ndwi nk'iyi ahandi mbere usanga basenga iminsi yose, ugasanga mu mashengero hirya no hino ku mugoroba bateramira mu ngoro y'Imana bakumva ijambo ry'Imana mu ntumbero yo kwibuka ivyabaye i Getsemane, ivyabaye mu gucungurwa kwacu. Umuririmbyi rero nawe yashimikiye ku ijambo rivuga ngo sinzokwibagira. Imana yacu nidutabare, umukiza wacu canke se umukiza wanje ivyo yakoze, sinzibagira ivyo umukiza wanje Yesu Kristo yakoze. Niryo jambo yashimikiyeko, kandi bigaragara yuko yari afise impamvu imutera kuvuga ngo sinzibagira. Imana yacu nidutabare kutibagira rero burya k'umuntu, burya umuntu ntashobora kubibona mu mutwe w'uwundi. Nk'ubu jewe sinshobora kubona yuko ikintu kanaka mu mutwe wawe wamaze kucibagira, nawe kandi ntushobora kubona mu mutwe wanje ko namaze kwibagira kumbure théorème de Thalès. Nawe ntushobora kubona yuko namaze kwibagira kumbure formule y'ikintu kanaka ya surface du carré, kumbure le périmètre de rectangle n'ibindi twagiye twiga hirya no hino kw'ishuri kumbure. Ariko mugabo ahantu kutibagira k'umuntu kugaragarira, kubonekera ni mu bikorwa, ni ingene ashira mu ngiro ibyo yigishijwe canke ibyo azirikana ko umunsi ku wundi. Imana yacu nidutabara. Uyu muririmbyi rero yavuze vyinshi ntaza kugarukako cane, avuga ngo wa mwanya i Getsemane sinzowibagira, aho wabira urwuya rw'amaraso n'ibindi. Aravuga ngo wari mu biti ku kwezi hamwe ibyaha vyanje vyagutsindagira kw'isi. Yesu nadutabara. Uyu muririmbyi bibonekana yuko yama azirikana, yama yibuka, yama iza kumuzirikanyi amagorwa Yesu yabonye kubwiwe, azanwe no kumucungura ngo amukure mu vyaha vyari vyaramwigije kure y'Imana, vyari vyaramuboshe. Imana yacu nidutabare. Aravuga ngo rero nanje sinzovyibagira,
nzoguma ndavyitwararika, Imana yacu nidutabare. Bigeze kuducira kumbura umugani, murabona ko bavuga ngo umugani ugana kariho, bavuga umuntu ngo yigeze gutona agigwa umutware mu ntwaro ya cami, hanyuma uyo muntu nawe ngo mugabo ngo yarasanzwe yarakubititse yarakenye yaraciye mu buzima. Hanyuma rero sinibuka ingene byagenze, murabona nyene inkuru ni hatari za harabaye murazi ko expression orale umuntu ntibikunda ko ayibika 100% uko yavuzwe. Imana tunde dutabare. Mugabo rero muri make no muri menshi, uyu muntu ngo hagera igihe kimwe ngo umwami aramutonesha, aramutora amugira umutware. Murazi ko kera novuga ngo barashengera bakaja ibwami bagakora bakazomara igihe bakora ibwami karatampembo, hanyuma kumbura kugeza igihe aho ibwami bagira novuga ngo bakogwa ku mutima n'ivyo umuntu yakoze iminsi yaramaze ibwami, hanyuma bakashobora kumugabira ibicanke biriya. Uyu muntu rero ngo ico gihe yarafise uduhuzu twatabaguritse, novuga ko muri ca gihe c'ubwana bwacu twabayeho twambara impuzu z'ibiremo kubera ubukene, ugasanga ibutura barayiteye ko ibiremo hariya inyuma ku gisusu, ugasanga nyine n'ibiremo ntiworaba. Hanyuma rero ngo ico gihe amaze kugigwa umutware atwara intara kanaka, atwara akarere kanaka, ngo acafata vya bihuzu byo muri bwa buzima bubi yari yambaye ca gihe umwami yamutonesha, ngo aca arabitekera neza abishira mu kintu. Hanyuma rero ngo igitwazi canke se ifarasi yiwe, nizera ko ari muri izo mvugo nyene yagenderako iminsi yose, ngo yatonda agiye ku kazi, iminsi yose yagiye gutunganiza abantu, iminsi yose yagiye ku bikorwa vyiwe vya minsi yose nk'umutware, ngo yari afise ahantu novuga ngo yamaca. Aho hantu naho ngo igituma yacayo kuri Nyamusozi, ngo hari ahantu yaba agiye kugira ngo atekurure azingurure ca kintu yatekeramwo bya bihuzu by'ibishambarano, novuga ngo byaboze byanutse byuzuye indavyo by'imicafu, yaba yaratekeye kuri ca kintu cami iminsi yose kuri ca gitwazi ciwiwe. Hanyuma rero ngo atekuruye akaraba izo mpuzu yambara kiriya gihe, agaca araba n'ukuntu ubu abayeho, ngo bikamutera gushimagiza umwami, kandi bikamutera morale yo gukorera umwami cane ashirutse umwete. Kandi ngo yari yaragishizeho nk'indahiro avuga ngo igihe cose nzoboneza impuzu nahora nambara kera igihe umwami yankura ku cavu akanyicazanya n'abatware, bizotuma ndamukorera, bizotuma ndamwubaha, sinzomuhangara, sinzomuvuga mw'izina, sinzohemukira umwami kubw'ivyiza yankoreye. Ibi bihuzu by'ibishambara ndabibitse nk'icibutso kizokwama kinyibutsa ivyo navuyemo, ubuzima navuyemo. Hanyuma rero ngo urabona yuko nyene kumburengera ngo n'ubu birabaho, ugasanga rero hariho abantu bipfuza novuga ngo gusita umuntu ngo bamukure muri poste arimwo, aba aribo bayisubiramwo. Rero ngo baramugenzura ubuzima bwiwe bwa minsi yose, basanga hariho novuga ngo agasaho gatekeyemwo ibintu bitigera bitekurwa n'umunsi wa rimwe. Hanyuma ikindi gihe nabo bakurikirana basanga uyu muntu arafise ahantu yamaca iminsi yose iyo agiye ku kazi kiwe ka minsi yose, naho batazi aho hantu ibiberayo. Baravuga ati iyo bija hose rero uyu muntu abagiye guhamura, umuntu afise ibintu by'amareba by'amangetengete n'ahandi turavye kahise kiwe, ntiyarakwiye no gutoneshwa n'umwami, ntiyarakwiye no kuronka poste nk'iyi. Imana yacu nidutabare, reka rero dufatire kuri ibi nyene, tumwagirize yuko afise ibiheko agendana muri kajya gasaho kiwe, kandi ko igihe cose agiye ku kazi yama agenda ahantu akiherera, tukabona yuko ka gasaho agatekuruye, kandi tukabona kumengo hari ibintu ariko arahamura, kumbe aba ariko arazirikana. Imana yacu nidutabare. Baca ngo bakondorera ku mwami, baramurega,
bamwagiriza yuko uyu muntu afise ibintu by'ibiheko by'imiti by'ibintu novuga ngo yacishije. Imana yacu nidutabare bishobora kuzogirira nabi umwami n'ingoma yiwe. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo baramurega, bamureze umwami amutumako ararenguka kugira ngo yiregure. Hanyuma rero babandi bari ngaho barashengereye bamureze batazi ko ari icibutso yashizeho kugira ngo ntaze yigere yibagira yuko hariho ahantu habi umwami yamukuye. Hanyuma rero ngo ariko ariregura rero imbere y'umwami, munyemerere kumbure kugira ngo inkuru ntihavyiba ndende, aca ngo yiregura avuga ngo mwami reka ndakwereke ivyo biheko banyagiriza yuko vyama bitekeye ngaha ko bizohava bikugirira nabi. Aratekuruye avuga ati mwami uribuka ca gihe wantora ukangira umutware ukanonesha impuzu nari nambaye? Umwami ati ndakwibuka ingene wari umeze, ndibuka ingene wari warafutanye n'ibindi. Aca arazingurura ati rero zirya mpuzu nari nambaye nyene, turya dushamba nari nambaye nyene, zirya ngwepine nari nambaye nyene, ngibi nibyo nashize muri kano gasaho ndatekera neza. Kuko narakurikiranye nsanga hari igihe umuntu yibagira icahora kimukinagiza, hari igihe umuntu yibagira ubuzima bubi yahoramwo, kuko ngo bavuga ngo umuntu umuvura amaso bwaca akayagukanurira. Imana yacu nidutabare. Ndavuga nti rero jewe singomba kuzomera nk'abanaka, singomba ko bizohava binshikira ngo nkore nuko abandi bahora bakora, akagera igihe bagambarira umwami bamuhemukira bamukorera nabi uko atabatumye. Ntaniha devoir à domicile yuko iminsi yose ngiye ku kazi nzohora nca ahantu hanyuma nkaraba ca cibutso kinyibutsa iyo navuye, kuko namaze gutahura neza yuko ninibagira iyo navuye ntazoheza ngo nshike kure. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro, igitondo gishasha ca cuno munsi. Hanyuma rero umwami avyumvise aca araraba n'ingene uyu mutware akora cane gusumba abandi, ahubwo mbere navyo vyatumye bamugirira ishari. Aca arabona yuko cacibutse yashiranye. Imana yacu nidutabare, arico gituma akora ashirutse umwete, akorana umwete udasanzwe gusumba abandi bose. Imana yacu nidutabare. Uyu muntu rero aca aratsinda mu rubanza. Babandi bamureze bagomba yuko akurwaho, baba ari bo basubira mu kibanza bagomba yuko ajamwo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, nano majambo navuze ngo aha mu gitero ca nyuma yavuze ngo kandi ninakwibagira mukiza uze unyibutse rwa rwuya rwawe wabira ku bwanje. Imana yacu nidutabara. Uravye mu kitabirizo yashimangiye yavuga ngo sinzibagira amagorwa wabonye ku bwanje, wunamye mwivu ku bwanje hamwe i Getsemane. Imana yacu nidutabare. Ngomba rero ndangirize hano kino kiganiro ndakwibutsa mbega uko wahora uzirikana amagorwa Yesu yabonye ku bwawe, uko wahora uzirikana ugupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, niko ukibigenza n'amagingo aya. Ko kera byagaragarira mu kuntu wubaha Imana, kera urukundo wakunda Yesu rwagaragarira mu ivugabutumwa ryawe riciye mu mvugo no mu ngiro. Ni ukuvuga ingeso zawe, inyifato zawe, uko wabana n'abandi, ibikorwa byawe, umuntu wese byamubera umuco umurika hatabona, akifuza kumera nkawe, akifuza gukizwa. Mbere ahubwo bikanashoboka yuko n'abantu benshi bakijijwe kubw'ibikorwa byiza, kubw'ivyamwa byiza, kubw'ingeso nziza zawe, kubw'ubutumwa bwiza wababwiye.
aho hose novuga ngo essence igitoro wari ufise cakongerereza inguvu, novuga ngo vitesse wari ufise kwari ukwibuka aho Yesu yagukuye, kwari ukwibuka ko kera ata muntu warimwo, ko kera wari umunyabyaha, ko kera wari gupfa wishwe n'ibyaha, ko kera wari gupfa upfiriye mu byaha, hanyuma ugaca ukorera Imana n'umwete mwinshi. None ubu rero mbega umwami wawe Yesu Kristo muri kino kiringo cahariwe kwibuka amagorwa yagize ku bwacu, muri kino kiringo cahariwe kwibuka ugupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo cage yaza kuducungura, mbega akuravye asanga uri mu mugabane, asanga uri mu mugwi w'abantu bataravyibagira. Kuvyibagira kwawe kwatumye bifata minenegwa, kuvyibagira kwawe kwatumye bifata ibisanzwe, kwibagira kwawe kwatumye ugabanya umuvuduko wo gutinya Imana, kuvyibagira kwawe kwatumye ureka gukorera Imana, kuvyibagira kwawe kwatumye ufata ingingo yo gusubira inyuma, kuvyibagira kwawe kwatumye uba umunyavyaha nk'abandi bose, kuvyibagira kwawe kwatumye ubu ivyo ugenderamwo, ivyo ubamwo, ivyo abantu bakubonamwo basanga ari ivy'umunyavyaha ruhebwa atigeze kuba umukizwa. Imana yacu nidutabara, ariko hamwe wobigarukana bikabicibutso kikwama kikwibutsa ivyakorekeye Igorogota, ivyakorekeye i Getsemane, ivyakorekeye muri rya joro, vyotuma usubira ukavyuka ukavuga ngo Mana numbabarire, vyarangoye, ngizeko imbabazi, nifuza gusubira kuba ku murongo. Kandi bica bikunda utusubira guhaguruka, hanyuma bice bigenda neza. Nano majambo rero nagomba ngo aha hantu hakora isengesho, wumva wobwira Imana nimba utaragwa, kubera ko kumbure inkomezi wari ufise ejo hahise atari dufise ubu, kubera ko bishoboka yuko amazi yazindutse ageze kure. Wumva wobwira Imana ngo kandi ninakwibagira Mukiza uzunyibutse. Imana yacu nidutabare, bya bindi byose hari igihe byoshika nkibagira, uzonyibutse. Wumva wosenga Imana turangiza kino kiganiro ukabwira Imana aho byakugoye, nimba hari byakugoye, nimba bikimeze neza mugabo wumva uri kurapungukirwa, wumva wobwira Imana ngo Mukiza urantabara, niwabona ngiye kukwibagira, niwabona ngiye kubivamwo, niwabona ngiye kugwa, uzuntabare, uzuntabare. Dusenga Imana n'abahigwe rero abantu bataravyibagira, n'abahigwe abantu batarabivamwo, n'abahigwe abantu bakibifise nk'icibutso. Imana yacu nidutabare aba bantu n'abahigwe, kandi bizogenda neza. Naho Satani yobarega, naho wa mwasi umwe wa murezi yobarega, umwe arega bera, ariko bazotsindanishirizwa kuko bashizeho icibutso kiguma kibibutsa ivyo bakorewe n'umwami wacu, hanyuma bigaca bibatera kugwa bavyuka, ntibagwe ngo bahereye, ahubwo bakavyuka bakabandanya. Nano majambo rero sinari nashatse ko twomara umwanya muremure, ariko nyene usanga byashitse. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cane ku bwana majambo. None rero umuntu wese ayumvise akaba asanze nawe yaratanguye kwibagira, yaratanguye kugabanukirwa, yaratanguye kubivamwo, numugwize kw'imbabazi nk'uko zigusavye, maze umushoboze gushishikara kuvyuka, kugira umuhamagaro mushasha, kandi n'uwari karavyibagira wongere umwibutse. Izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tuvye tuvyizeye, amen.